cacu twe nitoshobora namba, kuko ni wewe murinzi mwiza uruta bose. Wavuze nitwareka inzira zacu maze tukakugarukako, uzotumva uduharire ukiza igihugu cacu. Yesu naco turi tutagufise, abo washize imbere yacu ubaha ubwenge bwawe bwo kurongora igihugu cacu mu nzira zawe, aribyo wadusezeranije mwami. Turifuza kubibonesha amaso, turifuza kubishikako, abakuru n'abato twese duciye bugufi turapfukame mwami. Utuvure mw'ijuru, uhindura amateka y'igihugu cyacu Burundi. Yesu we, isi yose imenye ko mana y'Uburundi nisinzira niryama nigoheka kubw'Uburundi. Yesu naco turi tutagufise, Yesu we mahoro, ubwenge bwacu naco bwo kwishobora mwami. Niwe duhanze amaso, niwe turindiriye Yesu, ni wewe mwami w'amahoro, ni wewe umutware w'abatware, ni uhindura amateka Yesu. Yesu ngwino uganje, ni ufise ikibanza ca mbere mu gihugu cacu. Twarahiwe ko twakumenye Yesu, niwe mahoro yacu mwami, niwe byishimo byacu, ni wewe duhanze amaso gusa na wundi mwami. Haleluya, turakwizigiye kuzokora ibikomeye.